kanyamuneza karatandukanye nico twita karyohera mubiri abantu bo bita ico bita kanyamuneza bavyita ibyo bita kanyamuneza ni nka usanga arakaryohera mubiri ataho bihuriye na kanyamuneza ubu rero tuzovuga kanyamuneza kuko rikava ku Mana tuvuga urukundo rero ruva ku Mana ari ni rukundo mbere ndemano amadushimikire no gusangira neza iby'Imana iduha mbega Imana iduhiki iraduha ubuzima iraduha umuhezagiro iraduha akayaga iraduha akazuba iraduha isi tubeshejeho iraduha ubwenge iraduha abavyeyi iraduha ibintu byinshi cyane Imana iduha none two bisangira gute ngo bigirire akamara abantu bose aho rero mucamo byumva rero ni muri rusange ndabivuze kagashugwe twahora tuja guhana hariya tuze tugahe Yezu yakado twahora duhana tuyimuhe Yezu ariko abubakanye bararahana kado Mose wa Saint Valentin barabire kuri ubu yihaye uwo mubakanye Bakunzi ba Axia Vibes TV iteka ryanje iteka ryawe turabaramukije tubipfuriza amahoro y'Imana no kuroranirwa bamwe bose aho bari mu mihingo itandukanye y'isi uno munsi mu munsi udasanzwe aho twinjiye mu ndwi yahariwe umweranda Valentino muri Ecclesia Katolika muri diocese nkuru ya Bujumbura twatewe iteka ryo kuba turi kumwe n'umusaseredoti w'umukama yaje kugira ngo ashobore kuduha insiguro zimbitse ku bijanye na Saint Valentin ndega umusaseredoti w'umukama natwe twabicuriza umunsi mukuru mwiza wa Saint Valentin Egome murakoze kuko umunsi mukuru w'urukundo rero gukuri nago ni Imana urukundo rw'ukuri ngo ni Imana Padri abo batabazi mushobora kutwidondora urakoze cyane nitwa Patiri Nsengiyumva Pierre nkaba ndo muri diocese nkuru ya Bujumbura sanzwe ndi patiri mukuru wa Paroisse Muberure ariko kandi ndino mu batunganya ubutumwa bw'ingo n'imiryango ku rwego rwa diocese nkuru ya Bujumbura murakoze cyane Padri haraciye igihe kitari gito twumva havugwa ibijanye na Saint Valentin ariko abantu bakabiha isiguro zitandukanye mbega uwo mweranda Valentino koko yarabayeho yarazwe n'iki ibyo bimeze gute Yego murakoze cyane uwo mweranda Valentino yarabayeho nukuri mweranda Valentino nsirementanya nukuri n'umweranda yabayeho batubwira yuko ahari nko mu myaka y'amajana 273 tuca dutegera ko ari kera cyane gose ni kera cyane gose 273 ni kera cyane gose ni muri iyo myaka rero hari intambara icyo gihe hari umwami wo bita Empereur uwo Empereur yari mu ngwano hama muri icyo gihe rero baravuga bati turabura abantu baja ku rugamba kugwana intambara bati twiyumvira yuko rero abantu baba babura baza kugwana urugamba kubera ko bishinga kugenda mu byo gushinga ingo zabo mu byo kugira ubugeni uwo mwami rero aravuga ati oya rero ndahagaritse aho ntwara mu bwami bwanje abantu ntibasubira kugira ubugeni hanyuma amaze kubuhagarika ubugeni niho uwo Valentin yacaza arakira bitegurira ubugeni kabakira mu ibanga amakabategurira kugira ubugeni rero nuko rero mu nyuma rero yahavuye afatwa byavuye bimenyekana arafatwa bamaze kumufata batubwira yuko bamurungitse ku mucamanza ngo amucire urubanza ashitse kuri uwo mucamanza sinzi ngene byagenze nibaza ko baganiriye uwo mucamanza rero niho yacamubwira ati okay wewe rero Valentino ko wumva usanzwe wemera Imana nuko rigitangaro ngahi wanje nusenge habi gitangaro ngahi wanje nicaba mpeze nanje nemera ibyo bavuga ama barasenga ngo Imana irahezagira igisabisho ciwe cyo gihe rero ugo rugo rwo mucamanza nabiwe bose baca barahinduka barabatizwa niho rero munyuma umwami yahava arabimenye ivyabaye uko gucaza rero Valentino baca baramwica n'uwo mucamanza nawe nyene baca baramwica ico gitangaro nuko rero Valentino yapfuye ico gitangaro cyabaye gitangaro giki
abavyandika ntibatomora neza ko yari umwana yoba yarafise ubumuga nuko ari ikindi kintu yamubwiye ngo asengere babitomora neza. Nguko rero ngaho aho iryo jambo ryavuye twumva ngo guhimbaza umweranda Valentino mu bijanye n'urukundo, mbega uko vyagiye birakurikirana bihimbazwa byagumye biri muri iyo ntumbero ya Valentino yo gushaka kushinga ingo nziza no kubaka ingo nziza. Ico novuga nuko Valentino bamaze kumwica baciye bavuga ko Valentino aciye abumuvunyi w'abakundana. Mu nyuma rero bagiye baza barayibihimbaza buhoro buhoro, ariko harashitse igihe kwegereje imyaka y'500. Nico gihe mu myaka y'500 abapapa baba hari, ico gihe umenya hari umupapa yitwa Gerazi, niwe yaciye ashira ku rutonde rw'aberanda, gushira ku rutonde guko Valentino azora himbazwa nk'umweranda, niwe yaciye abigira rero. Mutima nyuma vyavuye bibandanya gute wandanije ari umunsi mukuru himbazwa bisanzwe, ariko muri iyi myaka ya vuba ibibinjana vya vuba niho bahavuye bafata uwo munsi wa Valentino bawugira umunsi rero w'abakundana. Abadandaza baca barafata uwo munsi baca bawugira gute uwo munsi, bawugira umunsi wo kudandaza rero. Baca bakora tujya tuntu mubona abantu bahana ngo nutwa bakundana, baca babigirira ivyo bita publicité bakabimenyekanisha hose, abantu bakabirangura, kuri uwo munsi bakaronka abakiriya benshi. Mu nyuma rero niho havuye abana baca barondera impuzu zitwa ngo niza bakundana, gaca bazidandaza kuri uwo munsi bakazishira ku makurere bakayitirira uwo munsi. Mu nyuma niho aba bantu bafise amahoteli cyane cyane amahoteli aberamo ivy'ubusambanyi, niho baca bagirira publicité mu mahoteli yabo kuri uwo munsi, kumbure n'ibiciro bakabigabanya. Mu marero uhinduka umunsi wo kuja gusambuka, abantu barenga ibwirizwa rya 6 baja mu busambanyi. Noko rero uwo munsi wavuye rero uco barurangiranwa kubera iyo ntumbero bawuhaye abisi, ariko ntivyagarukiye ngaho. Mu nyuma rero niho Ecclesia yavuga iti oya, umunsi mukuru witiriwe umweranda niho winduka umunsi mukuru wo gukora ivyo. Aho rero niho ntashika ngaha ibo muri diocese nkuru ya Bujumbura. Ivyo mvuze no ngaho Bujumbura vyari byatanguye gushika. N'abana bo muri primaire wasanga uwo munsi barondera ngo guhana gashugwe. Niho rero ikigo ca Foyer de Charité ngaha bari kumwe n'abari mu butumwa bw'ingo n'imiryango bavuga bati nitworeka abana bacu ngo babandanye batakara, tutababuriye tutabahanuye, kumwe tubisoma no mu ijambo ry'Imana bati burira abantu umuca abantu. Niho rero hatangurwa gutegurwa inyigisho. Bwa mbere hategurwa inyigisho zijanye n'urukundo, kugira abantu bamenye urukundo rwo kurugwariko, no kwihebera wundi, no kwitangira wundi, urukundo rwo kuri insubusambanyi. Ico rero nuno munsi kiracarimo mu ntambara, abantu bitiranya gusambana no gukundana. Byo bintu bibiri ntibisa. Urukundo no kwigura wundi, kwitangira wundi, kwihebera wundi, kwifuriza neza wundi, gukorera neza wundi. Ni naco gituma urukundo ntiruhera. Uwo kuntu ushaka mugumana, mwamana, wamumubona, kuko urukundo ruva mu Mana, Imana nayo yamana. Imana ihoraho. Hamirindi izina ry'Imana ni rukundo. Amatwe bw'abantu twaremewe gukunda, umuntu aratanga urukundo, umuntu akongera akakira urukundo. So rero nizo nyigisho ubonye twaciye dushimika ko ngaha abantu bamenye ukuri ku rukundo. Tuca dushimikira rero no kunyigisho zijanye no kuzigama ubwere ntegego. Unakumva ko yaremewe kwizigama gushikashikira umunsi we w'ubugeni atigeza kubagana. Uko rero imyaka yagiye ikurikirana ko byavuye bihinduka, duca turabona ko nabubatse bakeneye izo nyigisho. Abari ngaha rero baca baratubarugururira umuryango rero nabubatse. Abubatse rero nawo nyene bahava barinjira muri izi nyigisho, aho bigisha urukundo gukura umugabo n'umugore bakundana. Ingene barubungabunga, ingene baruvomera, n'ibindi vyinshi rero bijanye no gutunganya urugo. Uyu munsi rero kuri isa tugeze ko ni inyigisho zitumirirwa abantu bose, abubatse, imisore n'inkumi, ugwaruka, abana bose uno munsi barategurirwa inyigisho zijanye nabo muri iki gihe rero tugeze mu no munsi. Murakoze cyane Musaseredoti kuri uwo muco muri ko muraha abakunzi bino televiziyo yacu Axiya Vibes TV. Mu byukuri abantu benshi bama bariko bariyumvira ati
uwo musi mukuru ugenze gute kandi naza yuko bariko bararonka umuco ukwiye mbega muri ko muraraba kuva igihe mutanguye ugo rugamba no vuga rutari rusanzwe kuko mwaje kuzana uwundi muco w'ingene uwo musi wofatwa mu gihe nkuko mwabivuze uwo musi wariko urahimbazwa ku buryo bundi ku buryo butajanye no guha iteka abandi no kumenyesha inkuru nziza cyane no guha ikibanza umuntu afise mu mana mbega muri ko muraraba mwarorohewe mubona hari ikintu kizima muri ko murashikako murakoze cyane icambere no gushima turashima cyane ko abantu bitabira uwo munsi cyo nico cyambere duhera ko gushima hama ikigira kabiri twebwe turi mu bategura iyo ndwi nitwoba ari twebwe tuvuga bwa mbere ati twashitse aha twabonye ibi bimeze gutya abashinga intaha ahubwo nibo boza bagashinga intaha kuko nibo bafise ico baza bavuga bungutse mugabo twebwe ivyo tubonesha amaso yacu n'ivyo twumva nuko yindwi ifitiye akamaro abantu benshi cyane turaronka abantu ngaha bashikira umunsi wabo w'ubugene barizigamye baba bigeme baba abasore bacatubwira bati ni kubera iryandwi y'umweranda yitiriwe umweranda Valentino kuko ariho twaraganye kuzigama ubwere ntegego abakobwa akakubwira bati ubu twaramenye iteka duha umubiri wacu twaramenye iteka duha umukunzi wacu umusheri wacu umuhungu akabubwira uko nyene twaramenye iteka duha abashiki bacu ati ubu twarabimenye kira noneho bavuga bati nko kuzigama ubwere ntegego ukiri muto ikimenyetso cerekana ko ushobora no kuzozigama ibanga umaze kubaka urugo rwawe la chasteté avant mariage peut-être signe de fidélité après mariage baba ni ibintu rero biza ari umuntu yubaka hama rero ibintu byose biriyubaka izi nyigisho zo ngaza zagiye zifasha abantu benshi kwiyubaka iyo rero turi muri abo bashinga intahe ari abantu bubakanye neza bakengurukira inyigisho bakenguruka inyigisho baronkenga hariho nabandi baza nga bafise ibibazo bibaruhishije usanga ngaha muri umwanya w'iyindwi umugabo n'umugore barashoboye gusubiza hamwe bari baratandukanye barashoboye gusubira gushira ibintu neza ku murongo mu rugo rwabo ivyari byaragoranye bakagenda bakenguruka hama ikindi rero dushima nuko igihe cyose bikorwa nk'ibi bitunganijwe je nkunda kubigereranya no kijuru naryo ryugurura imigisha n'inema nigihe abantu baronka inema nyinshi gihe hari imihezagiro myinshi umuntu wese adasamaye aragabana yego ntono bivuga murakoze cyane muri kurikirane gwabo mutumira harimwo uruhande no hava mvuga ngo ntibiruraba abatakibana nabo bubakanye biga bajya nabo ko mwama muri ko murabashiramo kuva igihe mutanguye gushiramwo ingo mwarashizeho n'ugo rutonde rw'izo nyigisho kubasigaye ari bonyene inyuma yuko umwe n'uwundi baba barubakanye barahanye sakramento atakiriho bajya nabo mubazana gute muri integuro y'ivyo gukundana ego murakoze cyane umuntu apfakara kubera yari yarakunze none apfakaye urukundo biba biheze apfakara kubera aba yari yarakunze mu rukundo rw'ukuri ntiruhera ruhoraho kwamaho hanyuma ku munsi w'ubugeni muzozirikana ry'amajambo y'indagano bavuga ngo jewe ndemeyewe w'umugore wanje nanje ndemeyewe w'umugabo wanje akamuvuga n'izina ufashijwe n'inema ya Kristo ndakwemereye kutazoguhemukira mu buhigwe no mu magogwa ukomeye canke ugwaye zogukunda ndagusonera iminsi yose y'ubuzima bwanje nifatanijwe n'inema ya Kristo fashijwe n'inema ya Kristo mu ntunge novuga ku munsi w'ubugeni Yesu Kristo aza hagati yabo Yesu Kristo nawe ni wamaho kandi ni uhoraho urukundo umugabo n'umugore rero bakundana wamaho ruzohoraho ntiruhera iyo rero turiko tuganirana bajya bapfakaza arakubwira ati naramanyutse uruhande rumwe rwaramvuye ko numva yasigaye ndi jenyene ivyo ituma mu bintu bibabaza bitontuza umuntu kuri iyi si cyambere gikomeye ni gupfakara cyo kimwe no kubura umuvyeyi yego ariko umuntu apfakaye arumva ko amanyutse asigaye ari wenyene asigaye yumva ume hari igice kimuvuyeko bajya rero
abapfakaye canke abapfakazi canke abandi abapfakara abagabo baraza rero kabara kajyo ko gusubira kubereka ko urukundo rwabo rukibandanya hari abapfakara baravyaranya abana muri wa mwana ahesa guma arimo yapfuye muri wa mwana nyina guma arimo yapfuye nakajyo rero ko kubaherekeza kugira bamenye ingene biyakira murabona mu ijambo ry'Imana Imana itubwira iti jewe ndise w'imfuvyi nkabo mugwanizi w'abapfakazi Imana ishira rero imfuvyi n'abapfakazi muri uwo mugwi w'abantu bitwa bamagara make Imana yo nyene yishirira ku rutonde rw'abo Imana yo nyene igwanira ikingira Imana yo nyene ni naco gituma kuri iyi si umuntu akoreye ikintu kibi abari muri uwo mugwi Imana irashobora kubahana Imana irashobora kubahana muri zijya nyigisho rero duca tubigisha ingene baguma mu bunywanyi na Yezu Kristo kugira wa wundi bari bubakanye bagume bahurira muri Yezu Kristo muri ubwo bunywanyi nawe ituma bapfakaye tubahamagarira gukunda cyane inkuka ya misa ko igihe cyose bakiriye Yezu Kristo muri uwo Yezu Kristo bemera baba bakiriyemwo n'uwo bari bubakanye hama rero duca tubafashe rero no kumenya ingene babandanya barera abana ingene babandanya barondera ubuzima nk'umuntu asigaye ari wenyene navyo rero birimo cyane cyo gituma tubatumira nabo murakoze cyane bakunzi ba Axe Vive TV iteka ryawe iteka ryanje nibaza yuko muriko murahimbagwa nano majambo meza kino kiganiro turiko turagirana no musaserdoti mbere turiko turashira ku musozo ntimwiragire kugira sabone no gupartager kugira ngo abandi benshi bashikire ano majambo meza baronka umuco wico uyu munsi mukuru usigura n'ingene uri kurahimbazwa musaserdoti w'umukama bega muri nondwi bitegekanijwe gute inyigisho zipanze gute muzohimbaza gute murakoze cyane muri nondwi uko no bivuga ni kivugo akanyamuneza k'urukundo no gusangira neza ivy'Imana iduha muri iyi ndwi rero birimo ko tuzoshimikira ku kanyamuneza iyo tuvuze akanyamuneza kararamba gahoraho kazana amahoro mu mutima kanyamuneza karatandukanye n'icyo twita karyohera mubiri abantu bo bita icyo bita akanyamuneza bavyita ibyo bita akanyamuneza ni nka usanga arakaryohera mubiri ataho bihuriye n'akanyamuneza ubu rero tuzovuga akanyamuneza kuko rikava ku Mana tuvuga urukundo rero ruva ku Mana ari n'urukundo mbere ndemano hama dushimikire no gusangira neza iby'Imana iduha mbega Imana iduha iki iraduha ubuzima iraduha umuhezagiro iraduha akayaga iraduha akazuba iraduha isi tubeshejeho iraduha ubwenge iraduha abavyeyi iraduha ibintu byinshi cyane Imana iduha none two bisangira gute ngo bigirira akamaro abantu bose aho rero mucamo byumva rero ni muri rusange ndabivuze turaduhera rero ejo ku munsi wa mbere dutumira abubatse umugabo n'umugore tubanze tuyage ku vy'Imana iduha bazoca basubira bagaruke ku wa gatatu tuje tuyagarera ingene twosangira ivyo vy'Imana iduha ku wa kabiri tuzoba dutumira hazocaza imisore n'inkumi tuyaga ivy'Imana iduha ku wa kane bace bagaruka duce tuyaga gusangira ivy'Imana iduha nk'umusore n'inkumi hanyuma ugwaruka tuzoca tubatumira ku wa kabiri tuyaga ivy'Imana iduha ku wa kane bace bagaruka tuziyage gusangira ivy'Imana iduha hama ku munsi wa gatanu tuzoca twirirwa ngaho dushengerera Yesu tumubwira ko tumukunda kagashugwe twahora tuja guhana hariya tuze tugahe Yesu yakado twahora duhana hariya tuyimuhe Yesu ariko abubakanye bararahana kado munsi wa Saint Valentin barabirekuriwe ubu yihaye uwo mwubakanye hanyuma ku mugoroba hazoheza haca ab'inkuka ya misa ku wa gatanu muri iyo misa rero hazobamwe imigigwa yo guhezagira abafiance abamaze gushimana kandi bamaze gutora itariki yo kugira ubugeni habe guhezagira abubatse umugabo n'umugore habemo kandi guhezagira imiryango nama ku munsi wa gatandatu cyo umunsi wabubatse aho bashika ngaha akaho umwanya w'inyigisho akaho umwanya wo kugenda kwigishwa abagabo kwaba abakenyezi kwabo aho umwanya umugabo n'umugore bahura bakaganira ku byo bahejeje kwigishwa no ku byo mu rugo rwabo aho umwanya baja kwa Yesu kugira icegeranyo na Yesu no gupanga programme izokurikira gushika nko ku mugoroba hama ku munsi wa Mungu w'Imana no munsi rero wo gusozera iyo ndwi no munsi abaye gushinga intaye ku byiza byose twagiye tugabana
amakuru yo munsi duca twibukanya akamaro ko kuzigama ubwere ntegerwa kugwaruka eka mbere nabubakanye barahamagariwe kuzigama ubwere ntegerwa kuko umugabo ategerezwa gukunda umugore umwe n'umugore ategerezwa gukunda umugabo umwe byo nabyo duca tubigarukako mu nyuma rero tugaca turangiza bamwe bose baza kuraganira Yezu cyo baramuraganiye mu kiringo cy'umwaka hama bakaronka n'umuhezagiro no hacaba rero imisore n'inkumi baragana kuzigama ubwere ntege abubakanye baza kuraganira Imana kubaka urugo rwiza ruzima hama tukarangiza tunina hazima no iyo ndubitunganije. Murakoze cyane bakunzi ba Vibe TV iteka ryawe iteka ryanje ukwemera kuvyara ubuzima. Turabakengurukiye ko mwakurikiranye kino kiganiro aho Patiri Pierre yari karaduha umuco n'insiguro vyimbitse kubijanye n'ihimbazwa ry'umweranda Valentino ngaha muri diocese nkuru ya Bujumbura. Mbega Padi muhamagariye iki abantu abakristo muri rusange abashobora kuba badukwikiranira hagufi abari ngaha mu micungararo canke nabari mu mahanga kuko buno buryo bwa none buregeranya isi bukayishira hagufi na hagufi. Mbega muhamagariye iki abantu muri rusange? Murakoze cyane. Umwanditsi yanditse avuga ngo kuba mu kibanza utegerezwa kubamo kandi ukakibamo mu mwanya utegerezwa kukibamo. Nawe ikintu kirafise aho kibera no mwanya kibera. Iyo uwo mwanya ukurenganye usigara ucirukanga inyuma ukirondera cyagusize. Rero yindwi ni gihe c'imihezagiro myinshi iva ku Mana. Uvuga uti nakaryo uwo kosiga n'amazi yiwe. Nakaryo Imana ibiduhaye. Kandi ndeme Imana yaduteguriye no munsi uzihushije uzorindira izindi zo hanyuma. Umwe wese rero abantu bose aho bari turabatumira ni nacyo gituma mu gutunganya yindwi habamo gushiramo ingufu nyinshi hakaba amatangazo agaca mu masengero menshi hakaba amatangazo aca mu maradiyo hakaba amatangazo aca mu kumbuga ngurukana bumenyi mu matelefone kugira abantu benshi babimenye. Ni nacyo gituma dushimira abadufasha izo nyigisho zigaca kuri Zoom, abadufasha Radio Marika zishikana ku isi yose, abadufasha bakazihanahana mu matelefone, abo bose nabo gushimira. Rero duhamagarira abantu rero baze biyakirira ibyiza by'Imana, baze bongere baharonkere n'ubumenyi. Yego nico je no batumirira hama umuntu wese avyumvise abibwira uwundi. Mu bisanzwe umugenzi mwiza sujya mwama musangira inzoga naho navyo nyene atari bibi. Ariko umugenzi mwiza kurutira abandi no kwereka inzira izo gushikana mu ijoro. No kwereka inzira izotuma bubaka urugo neza. No kwereka inzira izotuma naho uba mu buzima buhakanyamuneza abandi. Kuko iyo umuntu ari mu buzima bumuruhishije nawe aruhisha benshi. Ngayo umuntu ari mu buzima bumuhakanyamuneza nawe agaha abandi akaruhura imitima ya benshi. Cyo rero nico gikomeye cyane. Uwo niwe mugenza kurutira abandi worondera wosangiza ivyiza byose umuntu aba ari kararonka. Ni ikintu rero gikomeye cyane kuronka umugenzi nk'uyu. Ndabifurije rero abazokurikirana ibi vyiza byose by'Imana kubisangiza abagenzi babo nabo baheze baronka abagenzi benshi bazovuga bati nakayambereye umuntu w'ikimazi. Murakoze cyane. Niko ayo majambo meza turangirije ko muravyumvise ngo umugenzi mwiza suwo musangira inzoga gusa naho navyo nyene atari bibi ati ariko cyane ni ufasha akagushikiriza akaguha agasangiza abandi igishobora kumukiza igishobora kumuhiteka. Mbere n'umugenzi mwiza kuri Vibes TV ni uwo ashobora guha uwundi akamusangiza icyiza akamubwira ati burya waravye ahanaka ati burya hariho ikintu ciza kizima kandi hariko havugirwa ibintu vyiza. Nuko iryo niryo teka ryanje niryo teka ryawe niryo teka twifurizanya niho dushaka yuko ukwemera kwacu gushika kuguvyara ubuzima abantu bakagira ubuzima kandi ubuzima bwuzuye ubuzima bw'umwuzurira nkuko Kristo yabivuze. Umusaza doti w'umukama turabakengurukiye mbere tunabasavye yuko nundi munsi dukeneye ko mwo tuganirira ku rundi ruhande muzodutera iteka. Murakoze cyane nanje ndabashimiye kunyota mufise yuko ivyiza vy'Imana vyobandanya bishikira abantu benshi. Ndabashimiye kandi abasabiye umuhezagira uva ku Mana. Amen. Jende umusavyi w'umukama iyo ari ikintu gishoboka umukama yabishatse kiraheza kikaranguka.
murakoze cyane turabakengurukiye murakoze Imana ibahezagiye amen